Ndaguhaye ikaze kuri Femi TV muri ubu butumwa buvuye ku mutima. Nshaka ko uyu mwanya uwuharira umutima wawe. Warihe? Woba uri ahantu wibaza ko atawukwitayeho, ko uri wenyene canke ko wahebwe? Woba uhanganye n'ivyiyumviro bikubwira ko uri umunyamakosa, ko nta kigushobokera canke ko kahise kawe kariko karagusambura? Reka nkubwire, Imana irakubonye, iragufitiye ijambo. Reka uno mwanya ube wo gusubira kubona ukuri kubikwerekeye. Naho abandi bose bobona umwavu gusa, Imana ikuravye ibona inzahabu iriko irakayangana. Uyu munsi ushaka kukubera intango yo gutangura ubuzima bushasha, bwo kwigirira icizere, bwo kwiyubaka, bwo kwibona nk'uko Imana ikubona. Ubutumwa ugiye kumva ni ubwo gufasha kubona agaciro kawe imbere y'Imana. Ugurura umutima wawe, wumva ijambo ryohindura ubuzima bwawe. Kahise karababaza, ariko ntikavuga kazoza kawe. Hari abantu bakuze batigeze babwirwa ko bakunzwe. Bamwe babayeho mu buzima bw'amaganya bwatumye babona ko badakwiye urukundo. Benshi baciye mu gukomereka no gutukwa n'abavyeyi, abandi baratotejwe n'inshuti zabo barahemukirwa, abandi biyandarika kubera ko atanumwe yababwiye ko bafise agaciro, bibaviramwo impamvu yatumye biyanka, bumva nta n'uwo bakunda. Ariko kahise kawe siko kakwereka ico uzovamwo ejo. Imana iravuga iti, mwoye kwibuka ivya mbere, kandi ntimwiyumvire ku vya kera. Hingira nkore ikintu gisha, ko kigira giseruke ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembesha inzuzi ahagadutse. Ni muri Yesaya 43 umurongo wa 18 gushika 19. Ivyakubayeko vyarabaye, ntawe uwo bihindura, ariko ntibigena akazoza kawe. Ako uragafiseko uruhara. Imana igufitiye umugambi mushasha. Ntiwipfuze guteba mu vyabaye, nta vyiza birimo, ariko hari ico vyagusigiye. Umwe niwe yavuze ati, ikitakwishe kirakwigisha. Hari ibyo wokwibuka nk'inyigisho, ariko ntukabigire icitwazo kigufatira mu guhindurirwa amateka kwawe. Imana iguhamagarira akazoza keza. Irifuza kugukura aho wasuzuguriwe, ikakwagurira amahema, iguhumure ubone imigambi myiza igufitiye. Ibyo watakaje irazi kubigarura bigwije igihe cyose uyemereye kubana nawe. Wewe uri uw'agaciro kadasanzwe. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ntiyamuremye nk'ibindi biremwa. Ijambo riravuga ngo, nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Tubisoma mu Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 27. Iryo jambo riravuga wewe ntiwigeze uba impanuka y'ubuzima, ntiwavukiye kwangazwa, ntiwavukiye kuburanirwa, ntiwavukiye gupfa rubi. Wararemwe n'Imana igufitiye intumbero. Nizera ko wumvise. Igihe wiyumvamwo ko uri umunyamakosa adashobotse, isi ikakwereka ko uri musazi wapancitse, aho batagutahura, Imana yo ivuga ati, uri uw'agaciro mu nyonga zanje, kandi ndaguhoza kw'ijisho. Numva hari umuntu iri jambo ryaziye. Nizere ko ari wowe uriko uraryumviriza. Ntihagire ico ukora ngo bihindure ico uri imbere yayo, imbere y'Imana umuremyi wawe. Urazwi nayo kuva utarabaho, ngo ntihigeze haba ikintu na kimwe kibaho kitazwi n'imbere y'uko kibaho. Muri Zaburi 139 niko havuga. Urafise ico ukwiye kumarira isi. Eka si isi gusa, n'abayiriko
Imana yaremeye guhura nawe ngo abere umugisha. Ni kuki wokwiyumvamwo ko uri uw'imbere y'ibitagira agaciro gusa? Imana iragufitiye intumbero. Menya neza ko ikubonamo ubutunzi budasanzwe yashize muri wewe, hubwo ukaba utabuzi. Yibaze, yirondere, ikwiyereke, ikumenyeshe neza uwo uri we kuri yo. Amakosa yawe sico kibanza cyo guherezamo. Hari abantu bakoze amakosa akomeye na sosiyete ubwayo itobabarira, itotahura na gato kuko ari abantu. Ariko ico Imana ishaka si uko wohora muri ivyo. Waragerageje kwigwanira kuronka ivyo kwibagiza kahise kabi wabayemo. Imana iraguhaya kandi karyo n'akanya ko kuba mu kibanza cyo gutangura ubuzima bushasha buyihimbara mu kumviriza ino podcast y'uno munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Ni mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca mbere umurongo w'9. Iyo wemeye amakosa yawe ukayareka, Imana iraguharira igahanagura kahise kawe kabi. Ntibivuze ko abantu bose bibagira canke ngo birengagize ibyakubayeko. Oya, nico gituma niyo wahindutse ukaba umuntu mwiza bo bahora bakurabira muri kahise. Akarorero ugaca wumva ngo yo ujya numwe yahora yiba, numwe yahora arara mu kabare, numwe yahora ari umumaraya. Ariko Imana yo iraguhanagura bigashira burundu. Nayo iyo yaguhinduye n'abandi barabona impinduka, niyo ikwiriye ishimwe kano kanya. Ntucike intege kubera ivyakahise. Ntagire uwukumvisha ko byarangiye. Hari ivyizigiro. Iyi podcast niyije kukubwira ko uri uw'agaciro. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Abikorinto ba kabiri igice cya 5:17 niko havuga. Gutangura bushasha birashoboka. Naho woba waracumuye cyane, Imana ntacitwokora wikubabarire igihe cyose wokwemera guca bugufi ukihana. Umwana w'icangazi na karorero keza yabaye kure y'Imana, ariko igihe yahindukiriye aragaruka. Se wiwe yaramwakiriye n'urukundo rwinshi n'igishika. Ava hasi aja kwa se. Se ngo amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanga, amugwa mu izosi, aramugumbira. Iyi ni inkuru iryoshe cyane yo muri Luka 15:20. Niko nawe Imana igufata. Nikuraba ngo ikubwire ngo warakoze amakosa menshi cyane. Oya, iraba umutima wawe ushaka guhinduka. Ishaka kukuremera bishasha ivyakubaye ko bigacika inkuru, kuko iguha ubuzima bushasha. Tangura buhoro buhoro. Izera ijambo rishasha. Ugurura umutima wawe uvuga uti Mana ndashaka gutangura bushasha. Kwizera no kwemera ko ushoboye. Ivyiyumviro vyawe birashobora kuba bikubwira ngo nta kintu woshikako. Bishobora kukwibutsa ibibi byose, ariko ukuri nuko ushoboye kandi vyinshi. Shobozwa byose numpa inkomezi. Niko mu Bifilipi 4 handitse 13. Ntiwite kuvyo abandi bavuga. Ntiwite kuvyo wumva mu mutwe wawe. Shira imbere yawe ico ijambo ry'Imana rikuvugako. Tangura kubona ibyo ushoboye, ibyo ushaka gushikako. Andika ibintu 3 canke birenga ushaka kuba no kubona. Tangura gutera intambwe, naho zoba nto zo kugenda ubigana. Uzobibona wabishitseko, uzokwibona wabaye ca kindi wifuza kuba. Ibintu vyiza biza buhoro. Imana izogufasha kuko ntikwiyumvira nabi, ntikwifuriza ikibi. Irashaka kukubona uri umuntu muzima yakize. Uri umuntu afise ivyiza vyogirira abandi akamaro. Ivyakubaye ko byose ntivyabaye ata mpamvu nziza irimwo. Imana irashobora kubiguhinduriramwo intahe zo gukiza
abandi. Kandi turazi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Mu Baroma 8:28 niko havuga. Nturi icaduka, naho wabaye mu ngeso mbi, naho waciye mu bitorosha. Woba uzi ko abantu benshi bariko barabura ijambo riza kubahumuriza, kandi nawe urifise. Ntugahishe impano zawe. Hari umuntu arindiriye inkuru yawe ngo aronke kwizera kandi yumve ko ari uw'agaciro. Uri nk'itara mu mwiza, uri nk'umuco hagati y'amaganya menshi y'imiryango. Nta kintu c'agaciro Imana yaremye ngo gihishwe. Uri uwo gukoreshwa nayo. Yemerere adufatanye muri no sengesho turangiza. Uvuga uti: Mana yanje, ndakumenye. Ndamenye ko uri hafi yanje, naho isi yose yomenye ibibi vyanje. Ndifuza gutangura gushasha. Ndagusavye unyuhagire umutima, usukure ibyakubabaje, ungirire imbabazi. Ndagusavye unyereke intumbero nshasha, unyubake, unyigishe uko nobaho ubuzima bushasha buguhimbara bukaguhimbaza. Mpa gucishwa bugufi, ukwigirira icizere gishingiye kuri wewe. Mpa kwiyemera no kwemera ko ndi uwawe, ko mfise agaciro, ko mfise ikibanza mu buzima. Ndaguhaye ibikomere vyanje n'umutima wanje. Ndakwinginze unshoboze kuba ico wampamagariye kuba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimba iryo jambo rigukoze ku mutima, rimaze kukwereka ko utari wenyene, ko uri uw'agaciro, raba neza. Imana iracagukeneye, iracaguha amahirwe yo gutangura bushasha. Ni Imana y'akandi karyo, kandi ako karyo kawe naka ni ubunyene. Kugira ntuzohave usiba cyangwa ngo wongere gucikwa n'ubundi butumwa nk'ubu, kanda subscribe, ukande like, wongere usangize abandi kugira n'imitima yabo nayo ishikirwe. Uri uw'agaciro kandi urafise ico wokora muri iyi si kidasanzwe. Yari Femi TV, aho ijambo ry'Imana ribohora imitima. Twongere guhura muri podcast ikurikira. Ukaba wafashijwe, bitumenyeshe muri commentaire icagufashije canke intererano yawe. Imana iguhezagire.